ry'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri bibiri ivyo ivyita urukundo Imana utiyumvira igihembo na kimwe utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani, urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda ugira uza aho nyene. Umvise Imana. Dusubire twiga ijambo ry'Imana ritwubake ama dushishikare ukayangana muri ino si. Ntatebeje nagomba tujane hariya mu vyahishuriwe Yohana igice cya kabiri duhere ku murongo waho wa eka mbere ngome mpere ku murongo wa mbere ava ngo sinzi ko mwagezeyo niyo muri hey mwashitseyo okay. Haba ngo andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso utufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati ibitereko kw'amatara indwi y'izahabu aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe no kwihangana kandi udashobora kwirengagiza ababi ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo usanga n'abanyabinyoma kandi ugira ukwihangana wirengagije ibyo ugirirwa ku izina ryanje ntiwacogora. Kane ariko fise icyo nkugayako yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere, nuko wibuke aho wavuye ukagwa wihane ukore ibikorwa nk'ibya mbere. Nutagira utyo nzoza kuri wewe nkure igiterekwa kw'itara cawe ahantu haco shit wihanye. Imana yagwe icubahiro. Ku munsi w'Imana twatangiye kurabira hamwe icigwa twise urukundo rwa mbere. Icyo nariko ndagerageza kubatahuza canke kugarukana muri mwebwe nuko umuntu wese arafise umunsi wa mbere yizereye Yesu Kristo. Hariho imisi yacu ya mbere, hariho kwezi kwa mbere, hariho mbere mvuge iyinga rya mbere wizeye Yesu Kristo. Hariho ubuzima twabayeho mu misi ya mbere yacu n'umwami. Cyari igihe ciza kiryoshe, yari periode tutazi vyinshi, yari periode atabumenyi bwinshi dufise, ariko hari ikintu twari dufise gikomeye, ari wo mutahe ukomeye cyane Imana yari ifise muri twebwe. Twari dufise urukundo rw'Imana mu mitima yacu. Alors urukundo rw'Imana rwari mu mitima yacu ntigwishizeyo. Bibiri tubwira ngo Mpwemu w'Imana yasutse urukundo rw'Imana mu mitima yacu. Urukundo ruri mu mitima yacu rudatanguye no munsi, rwatanguranye n'igihe twizera umwami wacu Yesu Kristo. Si urukundo twagerageje kwiforsa kugira dukunda Imana, no. N'urukundo rwavutse muri twebwe ruvyuweyo na Mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana niwe yarushize mu mitima yacu. Twumva dukunze umwami, twumva tunezerewe ivy'Imana, twumva turakunda ibintu vy'impwemu. Ivy'Imana twumva bicitse ubuzima bwacu, twumva turabikunze. Ico gihe hari umuriro vyari bifise mu mitima yacu. Hari umuriro utarufatanye no gutahura, utarufatanye n'ibintu vyinshi cyane, amasezerano dufise ku Mana. Ivyo byose nta kimwe cyari bwaze. Mugabo twarakunda Imana, twarariye kuri Kristo, turumva ingene aryoshe. Ivyo bivyura umuriro mu mitima yacu. Rero muri gicigwa Mpwemu w'Imana yangarukanye muri rishengero ryo muri Efeso. Ni shengero bari bene data bakijijwe, buzuye Mpwemu yera, bavuga mu zindi ndimi. Mbere biriva ngo bafise ibikorwa byiza, bari bafise ibikorwa byiza bakorera umwami. Ryari shengero riri on fire, bariko barakorera umwami mu buryo bukomeye cyane. Muga Imana iratangaje kuko Imana si umuntu. Imana ntiraba hanze, Imana ntiraba cyane cyane iby'abantu bariko barayikorera,
ahubwo Imana irarengera ivyo hanze ikaraba indani. Imana ikiraraba ishengero ryo muri Efeso yarayiravye ibona ibikorwa barabifise, ibona barasenga barubahiriza ibintu ibinabiriya. Imana irabura ikintu mu mitima yabo, ibura urukundo rwayo rwa mbere. Isanga bari anime n'ibindi bintu, bari motive n'ibindi bintu, bafite ibindi bintu bibasunikira gukora, bafite ibindi bintu bibasunikira kuba uko babayeho, sauf urukundo rwa mbere. Urukundo rwari mu mitima yabo bwa mbere, Imana irarubura mu mitima yabo. Hama ivuga ngo ndashima ibi, ndashima bijya, ndashima biriya, ariko ndafuse icyo ndabagayako nuko mwahevye urukundo rwanyu rwa mbere. Alors bano Imana kubera ko Imana yakirekrama muri iryo shengero, ni kubera ni ikintu cyari cyaramartse Imana, ni ikintu cyari gikomeye, cyari cyarakoze ku mutima w'Imana. Nimba ari ikintu gikora ku mutima w'Imana mu buryo bukomeye cyane, ni urukundo rwacu. Alors iki kintu Imana ikibuze ntiyari kwikawusha, ntiyari kuvuga ati nta kibazo ko mufise ibikorwa, nta kibazo ko mufise bijya na biriya. Yavuze ati ndashaka ko musura kuvyura rwa rukundo rwanyu rwa mbere. Alors uyu munsi nkemu w'Imana sinzi ko muri kino cigwa ariko aviza wewe canke ariko aviza undi muntu, mugabo nkemu yarantumye ngo mbwirire no shengero umuntu wese agaruke mu rukundo rwiwe rwa mbere. Praise God. Uno munsi Imana yanyemereye kuvuga, yasigiye kuvuga, yasigiye gukomera ku mutima wawe, yantumye ngo ugaruke mu rukundo rwawe rwa mbere. Praise God. Kubera ko twavuze ibitari bike ku munsi w'Imana, uyu munsi hariho urundi ruhande nagomba shimikire ko cyane. Singoma mpagarare ku byo nahagaze ko mugabo ari hande hano ngombe mpagarare cyane. Tujane hariya mu gusura mu vyagezwe. Gusura mu vyagezwe dusome mu gice cya 6 umurongo wa 5. Landa tangu ikigwa cyanje cy'uyu munsi. Abango kandi mukundishe Uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose. Mwabibonye? Kandi mukundishe Uhoraho imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bgose n'inkomezi zanyu zose. Mukundishe Uhoraho imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bgose n'inkomezi zanyu zose. Somera mu gifaransa. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Subiramo. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mukundishe Uhoraho Imana yanyu umutima wanyu wose. Haina bavuga umutima, bavuga esprit, imhemu yacu. De toute ton âme n'umusha wanyu wose. Et de toute ta force. N'inkomezi zanyu zose. Bano Imana eka ndababwire ingene Imana imeze. Imana nikora igice, kandi Imana ntinakunda umuntu akora igice ibintu yatanguye. Imana ivyikoze ibikora, irabikora ikabiheza, kandi iranashaka n'ibyo dukoze ko tubikora au maximum. Alors aha Bibiliya itubwiye ngo mukundishe Uhoraho imitima yanyu yose. Mu yandi majambo ariko tubwira ikintu gikomeye cyane, ati umutima wawe ntukundisha Imana 50%, ntukundisha Imana igice. Umutima wawe ukundisha Imana wose. Ati n'umusha wawe, mu yandi majambo ibigumbagumba vyawe, amasantima yawe n'amaemosyo yawe ubikundisha Imana kandi vyose. Sinzi ko mumva Imana irikira kuraho hagati na hagati
iriko irakuraho mu ntango hagati na hagati ikituzana ahantu ku mpera y'ibintu, ikitubwira ngo mukundishe uhoraho imitima yanyu yose n'imishaha yanyu yose. Bibiliya ikashishirako ngo n'inguvu zanyu n'inkomezi zanyu zose. Mu yandi majambo ikitwereka ngo ku Mana ishaka ko inkomezi zayo zose uzikundisha ata nkomezi na zimwe usigaranye. Hanyuma ufata ubwenge bwawe, ama emotion yawe n'amasantima yawe vyose ubikundisha Imana atana kimwe gisigaye hanze. Mani majambo Imana nikeneye ko ama emotion yawe 50% akunda ibintu kanaka, hama indi 50% ukayikundisha Imana. Ku Mana yamyirondera ihanga rikunda rigaherezako. Ubu rero tugomba twiga ivyekeye gukunda Imana tugaherezako. Praise God. Hasi kuvyerekeye inkomezi zawe ukundisha Imana inkomezi. Bari Imana tuvuze inkomezi, hari izi inkomezi physique, hariho izi inkomezi twokwita amafaranga ni inkomezi, ikintu twokwita icubahiro ni inkomezi zawe, umusore ubusore ni inkomezi zawe. Hari ibintu byinshi cyane twokwita inkomezi. Mugabiri kitubwira ngo kuvyerekeye gukunda Imana ntugabanye na 0,5, ukundishe Uhoraho inkomezi zawe zose. Mani majambo ukunda Imana uherezeko inkomezi zawe zose. Ica kabiri ukundisha Imana ibigumbagumba vyawe vyose, ubwenge bwawe bwose, ibintu byose wiyumvamwo ubikundisha Imana. Mani majambo Imana yakeneye kuyikunda gushika wifiringa urukundo rwayo. Haleluya. Uyikundisha ibigumbagumba vyawe vyose n'ubwenge bwawe bwose. Si ivyo gusa, ukunda Uhoraho n'umutima wawe wose. Haleluya. Alors, nous utangura kwimvira ati pasa nibaza ko ivyo bintu bidashoboka. Si igikogwa cy'umuntu. Ibi ndiko ndavuga si igikogwa cy'umuntu. Turi muri iyi sezo nyene. Mwemu yera aho afata ubuzima bwacu akabufatira mpiri gukunda umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Praise God. Vuga ati birashoboka nkundisha Uhoraho umutima wanje wose, inkomezi zanje zose n'ubwenge bwanje bwose. Ninga Imana ikavuga ati nkeneye gukontrola everything kubikwerekeye. Sinkeneye igice kimwe gikontrolwa. Urabona hari umuntu ashobora kuvuga ati akabwira umuntu ati ndakwihaye agasigaza ibintu indana atamubariye. Mwa kuvyerekeye Imana ikeneye ko igufata nyene 100%. Hamwe nyene utagifisa ibanga nari muvuga ati akakantu nakibikiye. Ikeneye kukokipa hamwe n'agashasi gushika ku birenge vyawe, ikokipa hamwe atanu na hamwe rodiable asigaranye cyangwa ibindi bintu byo hanze bisigaranye. Imana igukeneye ukwiye wese. Praise God. Ubwenge bwawe, amasantima yawe, inkomezi zawe, ibintu byose ibifashe. Haleluya. Iyo niyo dimanche tugomba dutambukire mu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Alors, iyo tuvuga bino nagomba utahure ko hariho ubwoko butatu bw'abantu. Ubwoko bubiri bwa mbere ntibishoboka ko bakunda Uhoraho n'imitima yabo yose, n'imishaha yabo yose, n'inkomezi zabo zose. Kireze gusa ubwoko bumwe bishoboka ko bakundisha Uhoraho inkomezi zabo zose, ubwenge bwabo bwose, n'imitima yabo yose. Hari ubwoko bumwe bishoboka. Hamugabo sibwo buhari bwonyene, hari ubwoko butatu. Ubwoko bwa mbere ngomba n'abasomere tujane hariya ndavuga ngo Imana ishimwe.
Est-ce que vous ati sinzigera nibagirwa ya mirimo wanko sinzigera ya mirimo wanko. Umugwi wa mbere w'abantu bidashoboka ko akunda Imana muri urugezo, tugende hariya muri 1 Corinthiens 2:14. 1 Corinthiens 2:14. Abikorino ba mbere igice cya 2 murongo wa 14 avuga ngo ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa ntiyemera ivyamhemu w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, kandi ntashobora kubimenya kuko vyitegerezwa mu buryo bw'imhemu. Mu gifaransa musomere. Mais l'homme animal, mwumvirize ngaha bavuze ngo ariko umuntu afise umubiri n'ubwenge gusa. Muri bibiliya y'ikirundi niko bavuze, baratinye kuvuga iri jambo bavuze ngo l'homme animal, baratinye kurivuga. Mugabo ngaha muri bibiliya y'igifaransa bavuze ngo umuntu w'igikoko ntashobora soma. mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Umuntu kandi nkoresha ijambo nyine ntajya umuntu umwe yumva ko ndamututse kuko sintukanye. Nkoresha hari undi muntu yosigurira ijambo gusumba umuntu w'igikoko. Bivuze ngo umuntu w'igikoko ntashobora kwakira ivyamwemu, ntashobora no kwisobanukirwa. Finalement Bibiliya hari abantu yita ibikoko neza neza. Abo rero ntibashobora gukundisha Imana umutima wabo wose, inkomezi zabo zose, n'ubwenge bwabo bwose. Kubera iki? Biyitubwiye ingene bameze ngo n'abantu bameze nk'ibikoko. N'abantu mugabo bameze nk'ibikoko. Bibiliya ivuze ngo n'abantu bameze nk'ibikoko bisigura iki? Nibisigura ko bameze bagenda kujya kw'ibikoko. Bisigura ko bafite comportement nk'ibikoko. Bibiliya itubwira ngo abo bantu bameze gutyo n'abantu mga comportement yabo ni nk'ibikoko. Abo bantu ntibashobora gutahura ivyamwemwe. Iyo tuvuga ivyerekeye urukundo birabasiga. Iyo tuvuga ivyerekeye ivy'imwemu birabarengera, ntibashobora kwitahura. Nibiri mu kirere bashobora gutahura, biri ahantu badashobora gushikira. Iyi ni kategori imwe y'abantu. Bani mana mwese murabizi ko bavuze bameze nk'ibikoko. Reka twakaro k'igikoko kimwe: inka, impene, agakwavu, inkoko. Inkoko irakunda Imana, yokundishe Uhoraho ubwenge bwayo bwose, inkomezi zayo zose. Nibishoboka aba bantu rero bameze nk'ibikoko nk'ivyo, nibafise iyo capacity naho cinginga inkoko kayinga ati wa nkoko we kunda Imana n'umutima wose, niri capable. Hari abantu bameze gutyo batari capable gukunda Uhoraho n'inkomezi zabo zose n'ubwenge bwabo bwose. Abo rero Bibiliya ibita abantu batarakizwa, abantu batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Impossible bashobora gutumirwa mu rushengero bakaza bakicarana n'abandi bagasigura ijambo ry'Imana, bakaririmba, bakagira ibintu byose, ntibafise capacité yo gukora iri jambo. Kubera iki? Bivuze ngo n'abantu bameze nk'ibikoko. Imitima yabo ntiravuka ubwa kabiri, ntirahabwa capacité yo gukunda Imana muri iyo dimension ndiko navugiramo. Ubu n'umugumwe. Alors solution y'aba bantu sugutonda mu rushengero, sukubatizwa, sugusenga kenshi. Solution y'aba bantu nukwihana ibyaha byabo bakakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubwo nyine mwemu zabo zisukwamo urukundo rw'Imana, bakaronka iyo capacité yo gukunda Imana
n'imitima yabo yose n'inkomezi zabo zose n'ubwenge bwabo bwose. Ariko bataki Yesu Kristo yotonda mu rushengero imyaka 10, imyaka 20, ni kujya kwibuye riri mu mazi rigombe rimare y'imyaka 10 ntazokwigera yinjira indani. Kubera iki? Kubera akameremere kibuye n'amazi nibivangana. Alors akameremere k'umuntu atarizera n'urukundo rw'Imana nibishobora kuvangana, nibishobora kuba mixe, urukundo rw'Imana rushobora kwinjira. Nawe uvuga ati ndagomba gukunda Imana kanabisengera ntabishoye. Solution nuko yake Yesu Kristo mu mwami n'umukiza w'ubuzima bwiwe. Praise God. Mugabo rero iyi ni kategori ya mbere. Bari abo bantu rero imbere yuko nza kuri kategori ya kabiri, abo bantu urashobora kubabona iyo baje mu ngoro y'Imana ibi vyimwe murabona ko bibasiga. Murashobora kuvuga mu ndimi zitamenyekana ukabona kuraba kujya kwimeneye yisanze mu bantu. Ukabona abantu bari ko baratamba batambirira umwami Yesu ngo ukabona kumenga yatakaye nari mwisi yiwe, nari mu kibanza ciwe. Muga uwo nyene wotangara umubonye handi hantu ukabona ko aratamba ho hari mwisi yiwe. Muga yagera mu bintu vy'imwemo nibimacingana. Kubera iki? Umutima wiwe nubishoboye nawo mutera intege ati kunda Imana yishenge gira iki, umutima uri kure cyane ivyo ushobora gushobora. Solution yizera Yesu Kristo, Yesu akamuha ubuzima. Point. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Umugwi wa kabiri